Nicolas Maduro wa Venezuela wakuwe ku butegetsi na Amerika bwa mbere yagejejwe imbere y'urukiko i New York we n'umugore we aho bombi bahakanye ibyaha baregwa n'iki gihugu. Amasaha make mbere yaho i Caracas, Delcy Rodriguez wari vice perezida yaramaze kurahirira nka perezida w'inzibacyuho wa Venezuela, aho yasabye ko perezida wemewe w'iki gihugu arekurwa na Amerika. Rodriguez w'imyaka 56 wari vice perezida kuva mu mwaka wa 2018 yavuze ko atewe agahinda no gushimutwa kwa Maduro n'umugore we Cilia Flores aho bakuwe mu rugo rwabo mu ijoro ryo kuwa gatanu buca ari kuwa gatandatu mu gitero kidasanzwe cy'abakomando ba Amerika. Mu rukiko i New York, Maduro yahakanye ibyaha bishingiye ku bucuruzi bw'ibiyobyabwenge aregwa mu rubanza rutangiye kandi ruzakurikiranwa n'abantu benshi ku isi. Abategetsi batandukanye hamwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Trump muri Amerika bavuga ko mu gufata Maduro ubutegetsi bwa Washington butari mu ntambara ku biyobyabwenge ahubwo bugamije kwigarurira ibitoro by'iki gihugu gifite 20% by'ububiko kamere bw'ibitoro bidatunganijwe biri ku isi. Iburanisha ryatangiye umucamanza Ivan Helstein w'imyaka 92 asomera Maduro ibyaha 4 aregwa n'umugore we ibyaha 3 aregwa. Umushinjacyaha mukuru wa Amerika Paul Bondi kuwa gatandatu yatangaje ibyo byaha baregeye urukiko rwo mu mujyi wa New York: umugambi w'iterabwoba n'ibiyobyabwenge, umugambi wo kwinjiza muri Amerika cocaine, umugambi wo gutunga za machine gun n'ibindi biturika byo kugirira nabi Amerika. Mu rukiko Maduro yari yambaye umupira w'ubururu. Maduro w'imyaka 63 yasabye ijambo mu rukiko ruri mu gace ka Manhattan. Umucamanza Ivan atararimuha yagize ati: muri aka kanya ndashaka kumenya ikintu kimwe, ni wowe Nicolas Maduro Moros, uyu perezida wakuweho yemeje uwo mwirondoro we, maze ahawe umwanya ngo agire icyo avuga ku byo aregwa. Yagize ati: ndarengana, ibyo byaha ndabihakana, ndi umugabo wiyubashye kandi ndacyari perezida wa Venezuela. Umugore wa Flores w'imyaka 69 yabanje gusubiramo amazina ye maze nawe ahakana ibyaha 3 aregwa ati: ndi first lady wa Venezuela, ndarengana byuzuye. Umucamanza asubiye mu burenganzira bemerewe n'amategeko burimo kunganirwa ndetse no kutagira icyo bavuga mu rubanza rwabo. Maduro yunganiwe na Barry Polak, umunyamategeko wa Washington wigeze kunganira abantu barimo Julia Assange, naho umugore we yunganiwe na Mark O'Donnell, umunyamategeko w'i Houston muri leta ya Texas. Umucamanza yashoje iri buranisha ryamaze iminota 30 gusa avuga ko bazongera kuburana tariki 17 Werurwe. Urubanza byitezwe ko rushobora kuzamara amezi menshi. Abantu barimo gusohoka, umwe mu baturage bari bitabiriye iburanisha yatejwe hejuru abwira Maduro mu rurimi rw'Icyesipanyol ngo ishyura ibyo wakoze. Maduro yaramuhindukiriye aramusubiza ati: ndi perezida washimuswe kandi ko ari imfungwa y'intambara, nuko asorwa mu rukiko n'umugore we inyuma ye. Ni nta dusubikiye amakuru yacu, tubararikiye gukomeza kudukurikira nanone mu biganiro by'ubutaha. Murakoze kandi Imana ikomeze ibarinde.